enzi we nakubwiye mushiki wa ntare ntawuzi nakubwiye nabakobwa none ko ntare yaje kukwagiriza rero je nabonye ikiganiro ntare kunyagiriza ntare yaraje mu kiganiro Sauda kamahamagaye Sauda nako nyene menga singene kabaye ahubwo niko kana mengo nakagugu uko akavuga ngo ka agenda nikagenda nakagugu nke aho uzuturiyo ntare yibereye ngo narenga ntare nanamuramukije ntaranambona nabamfata nabi haranka no kundamutsa mu kiganiro ngo wewe ngo abwanga mujyango wacu ngo nutoranga abahungu ngo birabura wewe byo mukumuza wa byo siniko ndabitahura gushaka kuno mwana uwo mukobwa mushikawe je bwa natenda nuwaye ntawe nzi gusa amatwa nsumira ngo umushiki wa ntare wewe yiga mu windwi ngo mu windwi ngo gifingi gikobwa ngo gifise imyaka 17 cika mu windwi ico sibi bya bindi bigenda bigahura n'ibihungu bye byose bitaxivero mwibarabara ibyo ibonye byose mwibarabara nimba mubona foto yari ngo gishikiciwe ntumbaze natake kwarodo nyene sinziyo Let's go bakunzi banyishu media hano kandi kuze join ndabaramukije mumeze neza mumeze bien mwiriwe canke bwakeye aho muri hose ndabaramukije bivaye naho muri kubera ko ino wacu haracari ni après-midi burya ISAI ni après-midi okay rero mwiriwe kubera je ncafatira honde mwiriwe kubera ko ni après-midi wacu rero bakunzi banyishu media maze ko narinda bakumbuye nari maze igihe ndiko nda refreshing a mind hari anya ahantu harakayaga keza ahantu hameze bien hari anya nari nagiye kwiga ku vya environnement kumedita ibintu nk'ivyo onya aho benshi bagiye baravuga amajambo bishakiye abo naciye ntora ubujuju nk'abantare bagiye bavuga ngo je narasaze n'ibindi bakaza gutuma ko n'abantu bantumira ko X-ray iki kudatunda kukazi bari gufuma bankura amahera ariko bakandeka nkaruhuka so bakunzi banyishu meza gusa naje ngaha imbere ya kamera rero ndabazanira urusaku murabizi iyo mvuye mu gacerere mba ndabazanira urusaku rushushe amakuru aryoshe amakuru ameze neza kandi yizewe uno munsi nicanye na ISAI ige sukari yabigeme ako nta kariko ko nako banyise apana kariko ku mazina yanje akari ku mazina yiwe ni ISAI ige sukari yabigeme ngo nako bamuhaye bivanye n'amateka yagiye arakora ayo n'amateka nyabaki yatumye witwa sukari yabigeme ISAI byo mu bibaza nkayiva yarizanye sinzi impamvu yarivutse iryo zina so je nibaze ko amateka ageretse ku yandi yagiye araboneka kugira ngo barinde bakwita sukari yabigeme none kubera iki batavuze sukari y'abasore bavuga y'abasore peti bavuga y'abasore abasore cyangwa abigeme okay bavuga isukari y'abasore kubera ko atakusi y'abasore ingorane urumva si mama canke papa canke si umuntu wo mu miryango yanyise iryo zina warinyise n'umuntu dukorana ku kazi Ivane we yarinyise mba sinzi ico yarikuye ko rero niwe yobazwa impamvu atari gushirako n'ibyo okay kubera ko Iva yishiriye ko umutima w'u Burundi nawe yashatse kugerekera ko kandi sukari yabigeme ariko ibyo byose bifise impamvu sukari yabigeme dufise urusaku rutubwira yuko hari ingorane ziriko ziripasa muri kino gihe muri life yawe hari ico biziko mu kubivyo nyene vyabigeme ntarinze gucakure je sinkunda ku beating around the bush ahubwo we wobivuga ngo ni ibi nibi hande je mbajije ngo ari biriko biraca ngo bivanye nabigeme cyo shika kuno mwanya ngo ntaco no bivuga ko kweri biravugwa mugabo je ntaco ndabitsiko urusaku dufise nuko ISAI sukari yabigeme cyangwa ISAI ige afise umwana afise imyaka 6 kugeza kuri no mwanya ego ariho uyo mwana afise nyina wiwe murabana cyangwa araribana turagera ku bana mugabo ni imbere gato uracari muto ko buryo utobana n'umugore oya ahubwo ntago nditegura bishemeye kugira ngo nshobore kubana n'umugore yaba utaritegura ntari kuvya ibyo ni bisanzwe ibyo bishikira benshi ko je bitaranshikira so bakunzi banyishu media ashaka okay jewe ndiko ndabishaka mu minsi zanje nzobikora gusa ariko ntibizonshikira nkuko je nzomushira mu nzu so bakunzi banyishu media apare y'ivyo onya vy'umugore n'umwana dufise rundi rusako ko hari abandi bagore bane uri kuritegurira kuronka rero kutaritegurira kubana n'umugore umwe uzobana n'abagore bane abagore bane ibyo bintu gushika kuno mwanya nakubwiye ati n'urukurukuru canke nizo saku zanyu mwumva ariko nakubwiye ko atakintu na kimwe ndabizi ko byo kuvuga ngo abakobwa ngo bane oya abagore bane nje mvuze abagore bane uca wumva batanu kubera ko n'ugufitiye umwana rimwe none kuba umugore bisigura iki uvuze ngo abagore ni ukuvuga ko hari abagore bane babandi bagabo
abagore bawe bagiye kwiyongera kuri wa wundi wari usanzwe ufise ngo sindikunda gutahura neza kuri ico kintu kw'ico kintu dufata kugiza atahuritse ariko reka ndakigusigurire abagore bane no kuvuga hari abandi bagufitiye amada bagera kuri bane tumaze kuwumva amatwa nsumira yuko biteze kuba abagore bawe ico kintu nagihakanye kuva kera nagihakanye kenshi ku ma media atandukanye Waka TV naragihakanye ico kintu gushika kuno mwanya ntaco ndemera kuko swapi je n'abakobwa bane bahari nateye inda bro ikibi kibishe rero nuko harimo n'abanyeshuri bro uriteguriye gutunga abantu bangana uko kwe ubuzi ko hari abakobwa bane b'abanyeshuri nateye inda nkaba nkiri ngaha gushika kuno mwanya apana bane gusa urumva n'uwa mbere wayimuteye ari umunyeshuri je nanje nari umunyeshuri ibyo byari by'iwanje nawe byarahetse rero dufate yuko ISAI ige cyangwa sukari yabigeme abanyeshuri arizo guziyo si ukuvuga uko oya rega n'ubundi ku kintu n'ubundi ntariko ndakwemera nahakanye no ku bandi byo ngabakobwa ngo bane jewe we nta bakobwa ufise abagenzi bawe abakobwa bariho ariko nta ndazanje bafise nanjye barahari mugabo nta ndazanje bafise barazifise amatwa nsumira nuko no kuri biro yanyu umukobwa wese aje abarondera ISAI kuri Waka TV ibyo ni ibintu bisanzwe kuko urazi ko ndi umukameramani rero birashika nkahura n'abakobwa bagenzanje tuva hamwe cyangwa tubana bakambwira ISAI ndagusaba service ego fotora sawa na fotore uzuza kwitora ku kazi kubera ikishimwa kuzibahera ku kazi ntavuga nk'ababandi ngo tugende mu byumba ngo nazibahera batorera amafoto yabo ndazibahereza ukuri kwamye nta kosa ririmo vyuma ku kazi baraza ifoto mba nabafotoye nkazibahereza uwo ari we wese yifuza kwifotoza ndamufotora vrema n'abandi rero abatumiriye n'abandi ndabatumiriye ufuza kwifotoza wese araze ndamufotora ifoto yiwe ndayimuheza ikoze neza nta ngorane hari so bakunzi ba INYISHU media reka mbaze kwanza ISAI mbega nuwahe avuka he ninde ISAI je narabivuze kuva kera avuka he ISAI avuka mu Cibitoke cyaro c'est vrai birumvikana abanyatsi bitoke turabazi ngira ngo murabazi abantu bava mu ntara zo ngaha haruguru mu ntara zo ngaha imbo niyo ngo iso uko bona gushwanira niyo ngeso bona gushwanira uvuze uko kuko ni benshi badukurikirana uvuze ngo bafise ingeso aho bona gushwanira aho kuce kintu urazi gituma ndabivuze raba abantu bo ngaho mu Cibitoke benshi abandi ISAI wa mbere afise akwije abagore batanu nta munsi urenga famba tumuvuge famba nawe no mu nyatsi bitoke batamuzaniye umugore mvuge n'ubundi ibyo uri kubivuga ubifitiye preve ego ndamaze gukurikirana abantu benshi urafise preve yabyo ibyo bintu uri kuvuga n'urusaku mfise muri make n'urusaku byaheze rero zaheze ibiki oya urazi preve mfise uwo ari we wese ashobora kuba yo kurunda akavuga ati kuze nyereka cya kintu uwoza wese akavuga ati kuze nyisha kunyeka abakobwa ntivuga ngo yango nanje ndabyumva uko ngo ndabyumva ngo babivuga urazi hariho umutipe dukorana yambwiye ko umwe muri abo bakobwa ari mushikiwe nico gitu ntare nico gituma ndakubwira ko preve ndayifise kubera noza ndabereka ntare akabereka mushikiwe wowe uramunzi shaje kweri sintembereranira no bambeshe ntawenzi murakorana mushikiwe ntawe uzihumva ariko wowe uramuzi ntawe nzi we nakubwiye mushikiwe ntawe uzi nakubwiye n'abakobwa none ko ntare yaje kukwagiriza rero je nabonye ikiganiro ntare kunyagiriza ntare yaraje mu kiganiro Sauda kamuhamagaye Sauda nako nyene menga singene kabaye ahubwo niko kana mengo nakagugu uko akavuga ngo ka agenda nikagenda nakagugu nke aho uzuturiyo ntare yibereye ngo narenga ntare nanamuramukije ntaranambona nabamfata nabi haranka no kundamutsa mu kiganiro ngo wewe ngo abwanga mujyango wacu ngo nutoranga abahungu ngo birabura wewe byimwe mukomuzana wa byo sindiko ndabitahura gushaka kuno mwana uwo mukobwa mushikawe je bwa natenda nubahe ntawe nzi gusa amatwa nsumira ngo umushikiwa ntare wewe yiga mu windwi ngo mu windwi ngo gifingi gikobwa ngo gifise imyaka 17 cika mu windwi ico sibi bya bindi bigenda bigahura n'ibihungu bye byose bitaxivero mwibarabara ibyo ibonye byose mwibarabara nimba mubona foto yarimwo gishikiciwe
ntumbaze nakekwa rodo nyene sinzi yo So, 17 septième nta umwana afise 17 aba yarahejeje umwana yiga mu windwi kuno mwanya afise imyaka 11 12 ndibuka naje nagiye muri 11 muri 7e mfise 11 17 sivyo bihura n'ibitaxi vero byarabyaye binani muhiri wabo ubu rero kibonye umuhungu gishatse ngaho ngo je peut-être nico cyo bacarankunze ngo reka ngo iki kifotoza ngo nzovuca mvuga ngo nikajya ngo nibavuga ngo nzovuga ngo ngiyi ni foto niwe yayifoto kubera hari kakarogo kiwanje nge acha ka system ngo ni foto ngo niwe yafotoye ngo ngiyi na rogo yiwe acha system ngo yagiye ngo mu mazu ngahantu ngaba ibintu nk'ibyo ibyo rero birashika ibyo rero niba ari ibyo gufotora ndabiheba kumbe rero ntare yaje kwipendekeza ntare naramutahuye mu kiganiro kuko sinamufashe nabi twabananje turayaga abonanye namubwira ati ama wewe ibintu uri kuvuga raba neza ko ibyo uri kuvuga ari iby'ukuri ejo ntuzoze guhengera ibiki n'ibiki mu byayangaye mu nyuma ngo ntiyari gwiwe ngiza yuzaza imbere yanje ufukamira ngo mbabarira ngo narakutesheje ubwo imbere ya kamera imbere y'abantu ndagushira isoni ngo wantereye mushikanje je nta mushikiwa nta natenda nabo bakubwa bane ntabate baravuze mu biganiro kubwa benshi ngo bo mu kinama ngo bo mu marambya ngebe ngo so mu marambya nanje naramwumvise wo marambya naramwumvise kandi birashoboka ko bari ivyo kubera wewe bivugwa na benshi oya uwo mu butere naramubonye naramwiboneye twari kumwe ntare yavuze ngo n'amafoto ngarayafise uwo onya waranamuvugishije turi kumwe je na wewe naramuvugishije naramuvugishije umukobwa we warayibonye turi kumwe hari ikintu kibi naba naravuze kijanye gashata ari kumuramutsa ntitwihagare turayahaga bisanzwe ndamukwije jewe uravyibu peut-être ko atarakumenyereye rero ikintu ndiko ndashaka ko tuvamo mu iki kiganiro canke n'ahandi hose abantu biko biravugwa umuntu wese akavuga ngo ISAI isukari yabigiwe ngo yateye nginda abakobwa bane ico kintu ntago ari ico sindacemera vraiment ntabwo ari sico kandi mu je ndiko nabibabwira umushiki wa ntare muhunga azogukora ngo azogukora ngo ntibizera ngo nzokubitwa ngo nzogira iki urabazi kwa bantare n'abahungu abo batatu kandi bose bangara kujya nyene kwa ntare we sindabikubwiye sindi ngaha ntibizofutika ntimuzofutika ikiganiro ndabivugiye ngaho umuntu wese arabi ikiganiro abafana ba INYISHU media bayibona ejo ihaza ntibazoze ngo twasanze ngari kumubeshera ngo kuri ngo tumubabarire abasanze wakubiswe baze bamenye wagukubise bamenye wankubise ninde ninagira ikibazo muzomenye aho kwa ntare bangiriye ikibazo ariko ndiko nzira ukuri so bakunzi ba INYISHU media reka ndabashimire cyane je ndabona ISAI wewe n'ingorane ntare zikwagirizwa inda z'abakobwa bane mba nicaya hanyene mu gisagara mba nicaya mba wowe ukubizi mba nda wewe wabuze itike wewe wabuze itike jewe warindiriye ko bitarashuha baguhemba yaba nari umuntu mubi sinari no kwemera kuja kuri kamera ahubwo mugana gihugu amugana bwati ukuri kwanje bafana ba INYISHU media nta bakobwa bane je nigeze nenda ngo mushiki wa ntare je ndera kuri mushiki wa ntare nta nuwe nzi akaba ari mubona fotoye sinzi azombwire kamera nari mfise yariyo we no foto z'akantu ndazizi zazinzi wayo so bakunzi ba INYISHU media ndabashimire cyane twari kumwe na Iva sukari yabigeme niwe ariko atubwira ISAI sukari yabigeme niwe ariko atubwira aya makuru yose abantu bu baratimba vima kwagiza umuntu abahungu ese nk'ubu je novuga ngo nitware byogenda gute cyangwa nabo kwitwara byogenda gute bobo bitware nanje no kwitwara ntabwo ati ndiko ndagirizwa n'abakobwa bane ntaco tuzoza ku mukuru w'umutumba tumubaze so bakunzi ba INYISHU media ndabashimire cyane mubandanye mudukurikirana ntibibagire hahandi kuri subscribe thank you